aho tugeze mu gihugu cyacu Burundi nimba hageze yuko umwana wa Madesa w'umukomedi agira ibintu abenshi bakabishima Kings Family kavuga ati reka ndamusinyishe kontra ndamumenye ibintu kanaka kira ku kwezi ndumva neza yuko ari twashoboye gukorana amasezerano ntawe yankiye Jeremy benshi batazira Ayas Amadesi jewe ni jewe bayita Amadesi no mayishamba aka soza kishwa soza kwazi sabupaso akishwa bishatuzanye ngaha abadukorana kigira kabiri Kings Family Burundi abavuganye nuko kuko ukwezi guheze izoza iramuha amafaranga ibihumbi. Hari n'abandi babosi bakeneye gusinyisha kontra Amadesi imiryango iruguruwe muri kontra ya Kings Family bavuze neza yuko Amadesi niba tubara mubana bwa Amadesi ni kumu tugira amahoro n'iterambere mu binyamakuru by'u Burundi. Rero cyambere no vuga coco no gushimira akamo twabateye abanyamakuru kona barashoboye kutwiyumvira ko akavuga ati reka tuze kugira ngo tuze kuumva ivyo Kings Family itudekani yaduteguriye canke idutegekaniriza. Rero kanya mfashe ubwa mbere no kubashimira mwebwe ndazi ko mwavuye mu mihinga itandukanye ariko mwaje kugira ngo mudushigikire. Rero intumbero nyamukuru yatumye tubatumako canke tubatumira kugira ngo muze tugira ico tubabwiye. Nibaza ko umuyobozi wa Kings Family Burundi araza kubigera ko avuge, ariko jewe gatoya nshaka kuvuga kuri Kings Family Burundi TV. Kuri Kings Family TV, Kings Family Burundi TV ni kinyamakuru cavukiye ngaha mu Burundi caje kugira ngo kiduhe amakuru atandukanye mu bijanye n'ivyimyidagaduro. Aha anye kuri Kings Family Burundi no muryango mu bisanzwe wagutse. Musanzwe rero mu migambi ya Kings Family ni kugerageza numva n'umuryango no kugerageza kwankadra ugwaruka canke abantu batandukanye kugira ngo tubumvishe ko dukwiye kuba umwe kugira ngo tuje hamwe mu bumwe. Hani ni kugerageza gufasha cyane abantu batishoboye cyane n'abantu bafise impano mugabe impano zabo zikiri hasi tukabafasha kugira ngo izo mpano zabo zimenyekane kumbure zikure. Na sishatse kuvuga ko dukorana n'abantu bafise impano zikiri hasi nabo hejuru kugira ngo nabari fise impano zimaze kumenyekana kugira ngo twumve ibitandukanye mu gisata c'imyidagaduro iwacu. Rero ku ruhande rw'iwanje nk'akanya ko MC Goragoza yampaye akakanya nivyo gusa no sigura ibisigaye navyo nibaza ko tuza gufata umwanya wo kubiyaga ko no kubisigura mu kanya kaza. Nitwa MC Gundos kuva kuri Anashare ariko nkabasanzwe n'umusesanguzi umesha makuru mu MC kandi nkabasanzwe ni muri team Amadesi n'ibitaka bidasanzwe reka ntangure nshimire cyane abanditse n'amesha makuru kuko kino ni gikorwa cy'umwana Amadesi si ci wacu ni cy'umwana Amadesi ariko araduga kuko uba ariko aravura ariko arizeye neza yuko Imana igiye guhezagira kuko muko murabibona neza yuko aho tugeze mu gihugu cyacu Burundi nimba hageze yuko umwana wa Madesa w'umukomedi agira ibintu abenshi bakabishima Kings Family kavuga ati reka ndamusinyishe kontra ndamumenye ibintu kanaka kira ku kwezi ndumva neza yuko ari ikintu gishimishije cyane. Turifuza neza yuko bantu banyamitahe boza baratahura yuko twebwe turi ngaha kuri kamera ndazi yuko bamenyesha makuru bari ngaha bararavye hako bose bo kwicara muhira canke bogira ikinikatire katu tuje muri ibinyene kuko navyo nyene ni iterambere ry'igihugu kuko tuzana amadevize mu gihugu cyacu Burundi kuko kuri account ya YouTube amaheri duhemba ni $100 amahera y'amarundi. Urumva neza yuko ni ikintu citeka kandi gishimishije cyane. Mwumve neza yuko bamenyesha makuru tunabashimire cyane kuko iyo dukora bino bintu atabamenyesha makuru bariho bazovuga ivyo babonye byari natwebwe kudutsitaza. Murazi ikomba Amadesi yagwanye, murazi ama challenge menshi yagwanye, ntiyaramenyereye ibintu vy'imbuga, ntiyaramenyereye ibintu by'abantu bashobora kumuvuga nabi. Je kubera amenyereye ibintu vya industry Gundos je urashobora compost ngo kanduka alez ariko ivyo ni bimwe batigeze bamenya challenge Amadesi yagiye acamo kuko ntiyamenyereye za challenge umuntu amupostinze yamushize ku rest and peace
ariko je umpostinze ukashira ko yuko yapfuye alez ariko ubu ntavyo yaramenyereye. Tunashimira cyane abamenyesha makuru nagiye mbona nga bamugwanye ko bakoranye ibiganiro bagiye bamuha impanuro benshi bagiye batandukanye. Tunashimira cyane Kings Family iba ya mbere igaragaye mu gusinyisha kontra, baraza kudusomera ibiri muri kontra usanzwe arongoye Kings Family mu gihugu cyacu Burundi imbere y'amategeko. Ariko bumve neza yuko bakoze ikintu ca mbere natwe bunyere cadukoze turavuga nka timu Amades Kings Family Burundi yiyumviye ko Amades tumusinyishe contrat tuvuga ati Amades akwiye guhindurirwa ubuzima. Kings Family ntiyari kumuhindurira ubuzima iyo ataboneka kuri izi media ziri ngaha. Izi media izo kintu ca mbere c'agaciro kuba batwitavye Kings Family bumve neza yuko tunabashimira ku kigoro mwagize kuko abakomedie ni benshi abaririmbyi ni benshi mama mubona ku mbuga ariko mukavuga ati reka duhitemo Amades kuko mwabona neza yuko ari itunga ry'igihugu. Tunashimira cyane abakuru dukurikirana kuko gushika saha Amades abayeho kubera abafana, agiye kubaho kubera Kings Family, agiye kubaho mwe mukuru dukurikirana kuri izi media zigestandukanye. Nta byinshi no vuga ni gikuru cyo kubashimira. Baraza gusoma nagira mvuga ibindi bintu ariko ngaha araza kuvuga kungene byifashe muri kontra. Murakoze. Uno munsi udasanzwe kuri Kings Family no kuri Amades Boy ngaha twamagaye conference kugira ngo tubamenyeshe icemezo ingingo ikomeye twafashe yo gushigikira impano z'u Burundi, impano zigize u Burundi mu gukorera hamwe mu bumwe nkuko yari yabivuze. Ni turondera impano zikiri hasi gusa ariko n'impano zikuze bantu bamaze gutera imbere cyane nabo turakorana kuko nabo tuba dufite icyo tubashaka ko canke badushaka kuko natwe dufise icyerekezo nka Kings Family aho twifuza gushika nkuko dufise aho twavuye. Rero ndi niteka ntangere yo kubamenyesha ko twashoboye gukorana amasezerano ntawe yankiye Jeremy benshi batazira Alias Amades. Musanzwe mumuzi ni umuntu afise impano zitandukanye, ugiye muri comedy umusangayo, ugiye kuririmba umusangayo. N'umuntu akunda kuvuga akajambo ngo atera imyibi uko avuye aza kwiyereka ukundi kuntu, ateye umwibi avuye mu mwibi aza kwiyereka ukundi kuntu. Rero iyo ntambwe tuyifashe canke twafashe ico cemezo cyo gukorana amasezerano na Amades dufise intumbero yo kumushigikira, kumuteza imbere nkuko nawe ashobora kuba aje guteza imbere Kings Family Burundi. Just ni muri ya ntumbero yo gufashanya. Ikindi kintu ni no gutuma impano yiwe iguma ihagaze. Nibaza ko ibikorwa byinshi bya Amades mugiye kuza murabibona ku mbuga za Kings Family Burundi, ugiye kuri Facebook, ugiye kuri YouTube, hose nkuko dusanzwe dukorana mu bisanzwe mugabo. Iki ni icemezo dufashe cyo kumushira ku mugaragaro ko dufitaniye ibikorwa n'amasezerano dushobora kuba twahanye. Ayo masezerano dufitaniye nawe yankiye Jeremy Amades n'amasezerano ashingiye ku kubahana, gukorana hamwe mu bwizigirwa, kugira ngo twese tugire iterambere ku mpande zose, haba kuri Kings Family Burundi, haba kuri Amades Boy, kugira ngo twese tugire iterambere. Twebwe nka management twebwe nka Kings Family Burundi
twiyemeje ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushigikire ibikorwa vya Amadesi. Tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushigikire ibikorwa vya Amadesi, kandi ibyo biri mu masezerano twavuganye, twarabimwemereye, haba mu gutunganya indirimbo, mu gutunganya amakomedi, mu gukora ibiganiro. Ibyo byose biri mu masezerano twasinye. Amadesi ari ngaha ngo akore ico cyose kimenyekanisha Kings Family Burundi. Amadesi ari ngaha ngo akore ico cyose kimenyekanisha Kings Family Burundi. Asante sana. Mani bahezagire, murakoze ko mu mwanya nk'igihari umunsi w'umpe napfuye. Jewe ni jewe bayita Amadesi no mayishamba aka Soza Kishwa Soza Kuwaza Sagupaso Akishwa. Ishatuzanye ngaha abadukorana neza, twibaniye fresh, twibaniye muri rwa rukundo. Mugoroje ikintu mba nkeneye ku ndababwire kuko ndaza abantu nitwiyumvira imitima itandukanye, ukobera nako turi abantu benshi bisaba rojewe ikintu no babarira abajama banje, uni manager wanje, uyu joba turakorana, bajya bagondosi nagoragoza nabo dukorana uko timu Amadesi igashiwanira kuri King Family Burundi. Ugende muvyumvise uko twe dukora, twarapambanye, turagwana komba mwisho, aba turakorana neza, ari cyo mbuto nko batice kiramenye bakananshorera. Rero sasa yovuga uko twayaze uyu mujama, ejo ntazogenda abantu baravuga ngo Amadesi agiye atwaye miliyoni. Urazi igihe navuye kwa Natasha amwe bava ngo ntatoye miliyoni 50. Rero niyo mpamvu je mba nkeneye ko abantu bica mukuri mukabimenya ati ikintu gipanzuku. Rero manager Brice niwe yovuga ukuntu ikintu kimeze cyubahiro cyane. Kings Family Burundi yagiraniye amasezerano na Amadesi, ariwe ntawe yankejere kugira ngo habe ugukorana. Bimwe biri mu masezerano. Amadesi twarashoboye kumuha 300,000 kugira ngo atange avance y'inzu yaho ashobora kuba, kugira ngo bimworohere gukora akazi kiwe, kuko bimwe mu kibazo yari afise cyari kibazo cy'ahantu ashobora kuba. Kings Family Burundi rero yashoboye kumuha ayo mafaranga kugira ngo ashobore gutanga avance yashobora kuba, kugira ngo ashobore kubaho yidegemvya. Kigira kabiri, Kings Family Burundi abavuganye nuko kuko ukwezi guheze izoza iramuha amafaranga 200,000 kugira ngo yisununure muri utu unye na turiyanye. Umva ayo mafaranga si amafaranga menshi cyane, ariko kandi si amafaranga make cyane bivanye n'urugero rwa Kings Family Burundi aho rugeza. Kigira gatatu twamwemereye Amadesi no kumusohorera indirimbo izoshobora kuja ku rubuga rwa Kings Family Burundi, indirimbo 2 mu mwaka, kuko amasezerano dufite na Amadesi amasezerano azomara umwaka wose. Uvuga ko indirimbo 2 ikoze yose, uvuga ko full audio video kugira ngo ikunde neza. Bimwe mu byo Amadesi yatwemereye ni gukora ico cyose Kings cyomenyekanisha canke cyotuma Kings Family Burundi itera imbere. Twagerageje kwisobanura, gukina filme, gukina comedy, kuririmba n'ibindi bitandukanye, ibiganiro n'ibindi. Ushaka gukorana na Amadesi ntushobora ushika kuri Kings Family Burundi, utegeza kumanza guca kuri team Amadesi. Kuko nibo bamuri imbere, nibo batuma ibikorwa vyiwe bashobora kuvuga ati iki gikorwa turabona ko kuri Amadesi kiraza kumugirira cyane cyane, turabona iki gikorwa kiraza gutuma
amadesi atakintu atahana. Rero niyo mpamvu mutegerezwa kumanza kurondera abantu bose bashaka amadesi guca kuri timu amadesi. Timu amadesi nawo ni MC Goragoza na MC Gundosi mubona ngahanye. Hamabo nabo baraheza bakamenyesha Kings Family Burundi uko ibikorwa vya amadesi bigiye gukorwa canke bigiye gukurikira kugira ngo ibikorwa vyiwe bishikare kuguma bigenda neza kandi aguma ahagaze ku mpano yiwe. Rero ivyo bonye biri mu bigize contract twashoboye kuvugana na amadesi, bizoba bimeze neza ku ruhara rw'iwiwe. Murakoze baza ko koragoze amagambo nganiye kuko amadesi si umwana w'umuntu umwe, amadesi n'ugihugu. Ashobora kuba ari ababosse kora dukurikirana ababwiza tunga rasoma andi makampani kanaka nkuko Kings Family Burundi ishoboye kubimusinyishije. Ushobora kuri dukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Hari n'abandi babosse bakeneye gusinyisha kontra amadesi. Imiryango iruguruwe muri kontra ya Kings Family bavuze neza yuko amadesi ntibashobora mubana bwo amadesi ni kumupushinga kugira ashike handi hantu. Hari amashirahamwe menshi ntorinda kuvugira ngaho imbere yo kuri kamera, ariko ugasanga yuko akeneye yuko amadesi nabo nyine boshobora kumusinyisha kontra. Iyo miryango iruguruwe pe, iruguruwe. Amadesi akeneye kubaho, amadesi akeneye kugira ubuzima butandukanye, amadesi akeneye gufungura, akeneye kwambara, akeneye gupanga inzu. Naho Kings Family ifisi ibiki iramufasha, ariko hari n'abandi babosse bashobora kuza ati amadesi turamukeneka tumusinyishe kontra. Imiryango iruguruwe. Murakoze cyane.